Bakunzi b'urugo rwa Yesu TV, nongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifurije umugisha uva kuri Data wa twese mu bikorwa byanyu aho muri hose, abari kure n'abari hafi. Ndabifurije kugira ikiganza ciza mu byo mukora byose. Uyu mwanya ngomba twongere tuganire ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ry'ububasha, ijambo ry'Imana riri mu bubasha bwose. Reka dusenge Imana imbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana. Ndongeye gushimira mwami Imana kuko uri Imana y'icubahiro, Imana idahinduka, Imana itava ku masezerano. Nongeye kuguha icubahiro kuko were guhabwa icubahiro. Izina ryawe nirishigwe hejuru nyakubahwa. Ndasengeye iri jambo ryawe Data kugira ngo urihezagire rigire ikimazi mu mitima ya benshi. Mwami w'abami, ndakwinginze kugira ngo ukomeze gukora ibitangaza ucije mu ijambo ryawe. Abazoryumva bose rizire bahezagirize Data buja rihindura imitima yabo, kandi rizire babere inyishu. Urakoze, izina ryawe nirishigwe hejuru, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Uyu mwanya tugomba turabire hamwe ijambo riri mu gitabo ca Ezekiyeli, igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, mu gice ca 33 niho ngomba ko dusoma muri uyu mwanya duhereye ku murongo w'icenda gushika ku murongo w'11. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo, yamara niwaburira umunyabyaha ivy'ingeso ziwe ngo ahindukire azivemwo, nawe ntahindukire ngo azivemwo, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoba ukijije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu, ubarire ab'inzu ya Isirayeli uti, musigaye muvuga muti ibicumuro vyacu n'ibyaha vyacu biri ku mitwe yacu, kandi duhondobereye muri vyo. None twoshobora dute kubaho? Ubabwire uti, ndahiye ukubaho kwanje niko umwami uhoraho agize, simpimbarwa nuko umunyabyaha apfa, atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Enda nimuhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi. Niki gituma mugomba gupfa, yemwe ab'inzu ya Isirayeli? N'aya majambo ngomba tumare akanya turiko turiga, turiko turaraba ingene Imana yavugishije umusavyi wayo Ezekiyeli. Iramuvugisha, atanga aya majambo nk'uko yarayahawe n'Imana. Aha turabona Imana yagomba gukebura abisirayeli, yagomba gukebura abanyabyaha ngo bahindukire, bihane bahindukire. Niyo ya majambo Ezekiyeli yavuze. Imana yagomba gukebura abanyabyaha ngo bihane bahindukire. Rero Imana yatoranije Ezekiyeli kugira ngo abe umwungere w'Abisirayeli. Igikorwa ca Ezekiyeli kwari ugushikiriza abantu ubuhanuzi buvuye ku Mana kugira ngo bihane. Hano ku murongo w'9 herekana umuntu yumva imburi akanka kwihana no kureka inzira ziwe yagenderamwo, inzira ziwe mbi yagenderamwo. Nukuvuga yari yarajejwe kuvuga gusa, kuko atawubasha yarafise bwo guhindura umuntu, ariko
yategerezwa kuba umwizigirwa mu gushikiriza ubutumwa canke mu gushikiriza ubuhanuzi buva ku Mana. Yategerezwa kuba umwizigirwa mu gushikiriza ubuhanuzi buva ku Mana. Icigwa kirimwo ngaha, dutegerezwa kuvuga ukuri, tukakuvuga mu rukundo, mu guhanura abandi mu gihe bari mu nzira idahimbara Imana, mu gihe bari mu nzira ijana mu mahonero. Ariko ntitubahitiramwo inzira bakwiye kujana, nuko bonyene bihitiramwo inzira bakwiye kujana. Bonyene ni bakwiye kwihitiramwo inzira bakwiye kujana. Twebwe turashikiriza ico Imana itubwiye gushikiriza, hanyuma nabo bakihitiramwo inzira bakwiye kujana. Icigwa kiri kuri umurongo w'icumi naco herekana uburemerezi bw'icaha. Abantu bamaze gutahura uburemerezi bw'icaha n'ingaruka y'icaha. Iyo abantu bamaze gutahura uburemerezi bw'icaha n'ingaruka y'icaha, basaba Imana babaza ati none dukora iki? Baricuza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atatahura uburemerezi bw'icaha n'ingaruka y'icaha, ntashobora kwicuza, ntashobora no kwihana. Ku murongo w'icumi na rimwe tubona umutima w'Imana. Ubu nibwo butumwa bukomeye, havuga ngo Imana ntinezererwa urupfu rw'umunyabyaha. Ubu nibwo butumwa bukomeye. Imana ntinezererwa urupfu rw'umunyabyaha, ahubwo igomba ko umunyabyaha yihana, akabaho, agahindukira hanyuma akabaho. Imana igomba ko umunyabyaha yihana, agahindukira hanyuma akabaho. Rero ubutumwa buri muri iyi mirongo itatu, Imana igomba ko abantu baburirwa hanyuma bakava mu vyaha. Imana igomba ko abantu baburirwa hanyuma bakava mu vyaha. Umuntu wese afise uburenganzira bwo kwihitiramwo inzira agomba kujana, cyangwa afise uburenganzira bwo kwihitiramwo inzira ashaka wenyene ubwiwe. Imana ntigomba ko abanyabyaha bahona. Imana igomba ko bahindukira bakava mu bibi, bakihana, hanyuma bakazobona ubugingo budashira. Mu yandi majambo, Imana yanka icaha, ariko igomba ko umunyabyaha yihana. Nta handi umunyabyaha ashobora kurongera uguharirwa atari mu maraso ya Yesu Kristo. Mu maraso ya Yesu Kristo, aho niho umuntu aronkera agakiza, niho umuntu aronkera uguharirwa ivyaha. Nico gituma iyo umuntu yihanye aca aharirwa ivyaha biciye mu maraso ya Yesu Kristo.
nshuti yanje uri kurankurikirana, nshuti yanje unyumva, nta handi agakiza kabonerwa atari muri Kristo Yesu, kuko Yesu yemeye kwikorera ibyaha by'abari mu isi bose, yemeye kwikorera ibigabitanye by'abari mu isi bose. Ezekiyeli yaburiye Abisirayeli kugira ngo bihane. Ezekiyeli yaburiye Abisirayeli kugira ngo bave mu byaha, bareke ibyaha, bahindukire. Hano turabona ko hari mu isezerano rya kera kwari ukwicuza gusa bakihana, ahari naho hari abatanga ibimazi. Ariko muri kino gihe turi mu isezerano rishasha, nta kindi Imana ishaka. Imana igomba ko umuntu ababazwa n'ibyaha byiwe, hanyuma agahindukira akava mu byaha akihana, akababazwa n'ibyaha byiwe. Amaze kubabazwa n'ibyaha byiwe akagaruka ku mwami Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe ateze ibiganza uwo ari wese aza kuri we, hanyuma amugirira imbabazi. Yaraye amajambo tuganiriye mu mwanya mutoya, mu kanya gato, n'aya majambo nifuje ko dusangira. Kumbure izi mburi zahise kuri Ezekiyeli, nawe niwiyumvire, mbega ntabyo wowe ugenderamwo bidahimbara Imana? Imana ntihimbarwa nuko umunyabyaha apfa, ariko igomba ko yihana agahindukira akabaho yejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Mwene data, nshuti yanje mukundwa, ngomba dusenga Imana. Imbere yuko dusenga Imana, ni wicuze kubyo wagendemo bidahimbara Imana, hanyuma Imana ikugirira imbabazi. Dusenge. Mwa Imana yacu, ndasengeye uwo ari we wese yumvise ijambo ryawe, ariko arakurikirana ijambo ryawe, umugirire neza data. Haba ubugendera mu byaha byamunaniye kuvamwo, uyo umugirire neza mwami, mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo data buja umuhe guhindukira, ahindukirire muri wewe. Urakoze, izina ryawe nirihabwe icubahiro, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel. Mugire umugisha n'amahoro ava ku mwami wacu Yesu Kristo, amen.